ikiza c'ibihara vy'inkende kirabandanya kwiyagurira mu burere bw'ubuvuzi bwo mu gihugu. Mw'itangazo ryaraye risohowe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida buvuga ko uburere bw'ubuvuzi 25 kuri 49 bugize igihugu bumaze gushikirwa n'ico kiza. Kuri uyu wa gatatu rero ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba bwaremeje umugambi wo kurwanya ico kiza ushingiye ku ngingo indwi. Muganga Ridwina Baradahana harongoye ubwo bushikiranganji avuga ko uwo mugambi wo ku mezi 6 uzotwara miliyaridi 42 mu mafaranga y'u Burundi. Kurikire muganga Ridwina Baradahana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Uwo mugambi rero ahanini ufiswe n'inkingi tuzokwisunga kugira ngo duhangane n'ako karanda. Harimo ibijanye no guhimiriza abantu babandanye bamenya ingene bikingira, kuvura abarwayi no gusuzuma ibijanye no gukurikirana ibiharuro n'uruja n'uruza rw'abantu ku mbibe z'igihugu ndetse no mu gihugu hagati. Ni umugambi uzodusaba amafaranga hafi miliyaridi 42 kugira ngo dushobore guhangana n'ico kiza mu kiringo c'amezi 6. Mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura no iyo ngwara niho ahanini ikaze cyane, ariko twomenyesha yuko ikwiragiye mu gihugu cyose kuko uburere 25 kuri 49 buramaze gufatwa n'iyo ngwara. Nico bituma rero twashaka kumenyesha yuko uruhara rwa twese kugira ngo bishoboka dukinge ntirandagate mu gihugu cyose. Kiriko kirakorwa mu gufasha abarwayi bo muri ubwo burere bw'ubuvuzi, kandi iyo tumenye tugaca gupompa mu mihana, hanyuma kandi tugafasha umuntu yarwaye ntagume mu muhana ahubwo afashwe mu ivuriro. Ku bijanye n'ibitungwa n'ibikoko turiko turakorana n'igisata c'ubworozi kugira ngo naho nyene barabe mu mihana ko by'ukuri ibikoko navyo nyene bikomeye, ko atamigira y'indwara iriyo, ko iyo ndwara isanzwe iba mu bikoko no mu bantu, na cane cane ibikoko biba mu nzu. Tukiri ngaho nyene abanyagihugu bo mu bisagara vya Bujumbura na Rumonge baranegura ingene abajejwe intwaro baguma bafata minenerwe iyo ndwara ikomoka ku nkende ariyo variole de singe mu rurimi rw'igifaransa itererandagata mu gihugu. Mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko baheruka ivyashikirijwe n'umukuru w'igisagara ku munwa nk'impanuro, ariko ntihagire ingingo n'imwe ifatwa mu kurwanya no gukinga iyo ndwara. Mu gisagara ca Rumonge naho bavuga ko abajejwe intwaro bigira basinda bibazwa, kandi bazi neza ko muri ico gisagara haranga uruja n'uruza rw'abaja hamwe n'abava muri Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, ahasanzwe havugwa cane iyo ndwara. Ni nkuru tubaza Janvier Ninahazo. Iyo ndwara tuyumva ku maradiyo, iyo uruhara rw'inkende niyo dufata nta kundi tuzopfa duhone turuhuke, n'ubundi twari turushirone ubuzima ukuntu buziriye. Abanyagihugu batari bake bata ibirake ku bategetsi bafata minenegwe iyo ndwara ikomoka ku nkende bita mpox canke variole du singe mu kinyamazuru. Bakavuga ko abajejwe intwaro aribo bari bakwiye gufata iya mbere mu gufata ingingo zo gukingira abo bajejwe kurongora. Ababa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ingingo zijanye no kwirinda iyo ndwara zahereye mu kanwa k'umukuru w'igisagara. Kanatsinda ngo izo ngingo ziranagoye kubahiriza mu gisagara kirangwamwo ubukene burenze urugero bw'amazi, ubw'igitoro nabwo bukaza busongera isibe mu bijanye no kwiyunguruza. Oya reka nta bintu by'ingingo ziba zarafashe ngo bita mesure barriere. Ivyo gusa byavuze n'umukuru w'igisagara mbwa ntivyagiye mu ngiro. Uravuga ngo ntiduhoberane, ngo hashira amazi ngo bakaraba. None abantu bareka guhoberana gute n'imirongo iri muri ville kubera amabisi? None batagwanye mu nda bakagwana mu mugongo, mama wanje niko no bivuga. Sico kimwe ubu bisi kwa seri itwara abantu 6 bagenda bicanye kare bari 5, sahara bahagarara iruhande ya konvoyeri hajya mu muryango. None wumva nizo ningo naho zofatwa ngira vyogorana. Nayo mu gisagara ca Rumonge ngo mu minsi iri imbere iyo ndwara ituruka ku nkende izoba itema itongora, narijya harangwa uruja n'uruza rw'abaja n'abava mu gihugu kibanyi ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho iyo ndwara yatse indaro kandi ari naho yazananye. Indwara iradutera ubwoba gose kuko mu gihe habonetse umuntu ayigwaye ngaha mu Rumonge, na cane cane ngaha mu gihugu kibanyi ca Kongo hasanzwe hariyo ngo abagwayi bagwaye iyo ndwara y'ibihere by'inkende, aha mu Rumonge tuzoca tugwara cane gose kuko nta kuntu bariko barayikingira. Je mbona umenga bayifashe minenegwe, turabona yuko ibintu bizohava bikomera mu gihe iyo ndwara
yatwatatse ngaha mu Rumonge. Turaronka ingenzi nyinshi ziraza zivuye muri Kongo zigendera ngaha mu Rumonge, bigaca bidutera ubwoba. Kandi no muri Tanzania ingenzi ziva muri Tanzania ziraza ngaha nyene mu Rumonge. Ivyo biruko mu gihe umuyobozi mukuru w'ishirahamwe OMS yitaho amagara y'abantu ku isi Tedros Adhanom Ghebreyesus yaratangaje ko agiye gukoranya vyihuta inama kubijanye n'iyo ndwara iriko irarandagata mu bihugu bitari bike vya Afrika. Iyo ndwara ikomoka ku nkende ikaba yatanguye kwibonekeza ubwa mbere mu bantu mu gihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo kicitwa Zaire mu mwaka w'1970. Janvier Nininahazwe hagataho ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS ritegekanya gukoranya vyihuta inama y'abahinga kugira bigire hamwe kwico kiza coshirwa ku rutonde rw'ibiza bibangamiye isi. Muganga Tedros Adhanom Ghebreyesus umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe yabitangaje kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru twateguriwe na Elvis Niyomwungere. Kubikiza c'indwara y'ibihere vy'inkende kiriko kirenga imbibe za Kongo kigashwara mu bihugu bihana imbibe na Kongo biteye umutima uhagaze ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi. Tedros Adhanom Ghebreyesus umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu kiganiro n'abamenyesha makuru yakoranije ku wa gatatu igenekerezo ry'indwi uku kwezi yavuze ko agiye gukoranya vyihuta abahinga ngo mufasha kumenya niba ico kiza cofatwa nk'ikibangamiye isi yose. In light of the spread of mpox outside DRC, nihweje ingena karanda k'ibihara vy'inguge kakwiragiye hanze y'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe nuko iyo ndwara ishobora kurandagata ku mugabane wa Afrika mbere no hanze yawo, nafashe ingingo yo gutuma ko vyihuta komite irabi vyihutirwa nisunza amabwirizwa ngendegwa ko mpuzamakungu kugira ngo iyo komite impanure ku kibazo kijanye no kumenya nimba ku karanda koshigwa mu mugwi w'ivyihutirwa ku rwego mpuzamakungu. Komite izokorana vuba hashoboka kandi izobigizwe n'abahinga bigenga bo mu bisata bitandukanye bava mu bice bitandukanye vy'isi. relevant disciplines from around the world. Umuyobozi mukuru wa OMS akaba yamenyesheje ko bamaze gutegura umuriyoni w'amadolari kugira afashe mu guhangana vyihuta n'ico kiza, kandi ko bagiye vuba no gusohora yandi. WHO has developed a regional response plan. Igisata cha ONU kijejwe amagara y'abantu OMS carashizeho umugambi w'akarere wo kugwanya ko karanda uzotwara miliyoni 15 z'amadolari. Twarakuye umuriyoni umwe mu kigega cha OMS gikoreshwa mu bihe bidasanzwe kugira ngo dushigikire ibikorwa byo kugwanya ko karanda, kandi tuzokuramwo n'ayandi mafaranga yo gukoresha mu misiza. Hari incanco zibiri zo kwirinda ivyo bihara vy'inguge bita mpox zemejwe na OMS kandi zishigwa imbere n'umugwi w'abahinga ba OMS mu bijanye n'incanco n'ubushakashatsi. Mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko hejuru ya Kongo iharanira intwaro rusangi ivugwamwo ico kiza kuva mu mwaka w'2022, uyu munsi ico kiza kiramaze gukwiragira mu bihugu vy'u Burundi, u Rwanda, Kenya na Uganda. Arakoze Elvis Niyomwungere. Indwara y'ibihara vy'inkende rero iri mu ndwara ziterwa n'imigera, naho atawe igera umutwe hari imigwi y'abantu ibangamira gusumba abandi. Muri bo harimo abarwaye indwara zidakira kandi zimara igihe kirekire hamwe n'abana bakiri bato. Ivyo vyashikirijwe n'umuganga yanonosoye ibijanye n'indwara ziva ku migera muri kino gihe igihugu gihanzwe n'ako karanda. Muganga Aime Uwimana amenyesha ko hari imiti idakwiye guhabwa umuntu yagaragaje ibimenyetso vy'iyo ndwara kugira ngo ntasinzikare cane. Twumvirize muganga Aime Uwimana. Kw'isi rero imigeri iterwa n'amavirisi kubisanzwe nta miti ivura igakiza ibaho mwe bita traitement curatif mu gifaransa, ni imiti yo gufufahaza iyo bikenewe. Rero kubera bamurayibona nko ku bantu bagenda n'umugera wa sida bafata imiti yo gufufahaza, murabona muri iyi minsi iheze ingwara ya covid, murabona yuko ata muti wiharije wari uhari wayivura, n'ubu rero uterwa na virisi. Iyo virisi rero bakubisanzwe umubiri urigwanira hanyuma hakagera igihe ikagenda, ariko rero bivanye n'umubiri w'umuntu
hari habishobora gutsinzikaza kuruta abandi nk'abantu bafisa amagara nyene atameze neza cyane nk'abantu bariko bafata nk'imiti ya VIH mugabo bitwara nabi kuko abariko bafata imiti neza baba bameze nk'abandi bantu bose nk'abantu bafise ingwara bazidakira cyane cyane nk'abafise z'irya ngwara z'amafigo ibyo bita insuffisance rénale chronique n'abantu bari vulnerable cyane bakunda kwandukirwa cyane cyangwa nafise ingwara z'imitima insuffisance cardiaque sama diabete atari contrôlé donc abantu nk'abo n'umuce wa mbere umuce wa kabiri murazi abana bakiri bato yuko umubiri wabo utaburagira ingufu zo kwigwanira hanyuma hariho n'abandi bantu dufate bafise ingwara ziva ku gufungura nabi abo nabo nyene barabangamirwa cyane gose niyo ngwara hanyuma n'abafasoni b'ubungeze ko ni virisi nabivuze ni ugufufahaza rero ku bisanzwe umuntu avura ibimenyetso afise ashushe umuti w'ubushuhe bikaba bibujijwe yuko batanga ijya miti bita anti-inflammatoire za ibuprofene za diclofenac za endoside za prednisolone corotansir ibintu nk'ivyo birabujijwe kirazira ko umuntu afise ivyo bimenyetso afata iyo miti kuko irashobora gutuma aremba cyane iforme yo mu mahaha agahema nabi mu nyuma akenera n'umwuka donc birabujijwe cyane hanyuma wiyagaza bakamuha umuti utuma kwiyagaza hanyuma ikintu cyane gikenewe cyane ni isuku ryo ku mubiri iryo suku ryo ku mubiri ku muntu afite ivyo bimenyetso ni koga neza n'amazi n'isabuni hanyuma ibintu yaryamye ko bikameswa mu bitaro canke mu mavuriro kubera bafise isysteme yo kumesa ibintu abagwayi baba baryamye no kuvuga abo bahivyo baryamako hanyuma bukeye bakabihindura bakaguma babihindura hanyuma bakagerageza yuko umuntu aba izore agumirira uruhande rumwe ntagume atembera mu bandi kuko ashobora kwanduza abandi ingwara ikaguma irandagata umuntu babonye yifise abakora kwa muganga afite abaganga bategerezwa kwiyumvira guca barondera izindi ngwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoko igitigiri kinini cy'abantu bayanduye barakira neza ariko hariho abo bishobora gushika bakagira bikagorana bakagira ivyo bita ama complication